Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Nkuko musanzwe mubimenyereye, aka ni kakanya keza gukurikirana ca kiganiro canyu ca Look Sport musanzwe mushikirizwa na Look Media. Nkuko musanzwe mubimenyereye ni jewe ngurirwa Ene Darne ndiko ndakibashikiriza ndi kumwe na mugenzi wanje Alain Loris Ndongozi. Reka tumuramutse. Reka nanje ndakuramutse Ene Darne, reka ndamutse n'abakunzi ba Look Sport, abakunzi ba Look Media n'ikiganiro ca Look Sport, ndabaha ikaze. Amigano cyo kuno musi wa gatanu. Uno musi ku musi wa gatanu tukaba tugenda kurabira hamwe inkino zoba zaragiye zibera mu ndwi hagati, aho turabira cyane ku musi wa gatatu aho hagiye haba VBL playoff final. Ni VBL playoff final nkuko musanzwe muriko murayikurikirana muri iyi misi iriko irahuza imigwi ibiri twavuga yuko ikomakomeye hano iwacu mu Burundi. Ubona hose ubundi ni DYNAMO N'URUNANI. Turaza kurabira hamwe hose n'umugwi wa Vision Football Club. Umugwi wa Vision Football Club uko witwara gute? N'umugwi mushasha uriko waguzwe n'abakinyi babiri mpuzamakungu w'Abarundi. Navyo nyene turabiganira. Turahera hano iwacu mu Burundi nkuko twabivuze mu ntango, duhera muri VBL playoff final. Ni VBL playoff final iriko irahuza ekipe zibiri zikomakomeye hano iwacu mu Burundi, Urunani na DYNAMO. Ni ku musi wa gatatu habaye match nyene igira gatatu aho ekipe ya DYNAMO yashoboye kubikora neza iratsinda Urunani imatch igira kabiri, gutyo biba 2 en faveur de DYNAMO kuri kimwe ca Urunani. Be Loris, ni abantu bagitangura benshi baravuga yuko Urunani bivanye n'amakrituma yakoze. Ni Urunani twari tugiye kubona yuko go kutwara mbere twavuga iyi final za VBL playoff vyoroshe cyane, ariko tukabona kumenga biriko biragoragorana. None twavuga yuko ni krituma Urunani gwakoze zitabaye efficace canke gwari henze ku makrituma gwagiye rurakora. Bonyaza ko nibyo saison playoff zitaratangura. Novuga ngo tukiri muri saison hegirire imaze guhera, bagiye ko baranonsa novuga ngo amahokri mashasha bazoja gukoresha muri demi final ndetse na final muri playoffs muri rusangi. Bana ko hokritma z'umugurunani zari twavuga ngo zari ziteye ubwoba kuko harako n'abakinyi twari tuzi batanguye banonsa witwa Mark Green n'umukinyi twabonye muri Elite 16 aza kwa novuga ngo aza kubuza umugurunani gushika muri bari. Nibaje kuba kumwe n'umugwa Kiriyo nibaje kuba batsinda umugurunani, tubona baramuhanosheje bana ko niro kituma avuga ati iro kitima yateye ubwoba. Mu nyuma baje kwanonsa novuga ngo witwa William Petty, ni mukinyi tuzi arakinya muri DYNAMO, yarafashije DYNAMO gutwara VBL ya 2023. N'umukinyi yaravuye gukina novuga ngo Elite 16 muri yakinye bar ahubwo muri AS Video Dakar muri Senegal, ari kumwe ba Maktar Gay, ari kumwe no Atel Majoke baje ko hanonsa nawe nyene mu nyuma. Ni umwe mu bakinyi bakomeye ku mugabane wa Afrika, yamaze kuba twara MVP wa bar mu mwaka, yabaye meilleur défenseur muri bar, aratwara MVP, aratwara igikombe muri yose Monastir. Bana ko niro kritima ziteye ubwoba mu gihe kurane rw'umugwa DYNAMO babona ko nta marokitwa menshi ariko araba. Mugabo niro kritima tuvuga ko ziteye ubwoba ariko ziteko zirazana umusaruro. Ni byo ndiko ndavuga hari avant bagiriko baranonsa tutarabona ingene baje kugira muri VBL. Bakiriko baranonsa amahokritima bavuga ati izi rokritima zirateye ubwoba kuko n'abakinyi tuzi bakomeye ku mugabane wa Afrika. Mugabane wa Afrika n'abakinyi basanzwe bakomeye. Rero twavuga ati uravye DYNAMO bana ko nta matransfer nta mahokri bariko baranonsa, baje kuba banonsa Garba après no Jeff bana ko n'amarokritima nivyo n'abakinyi bakomeye mugabo Pau même niveau nka Majoke, Pau même niveau Magwin ma Petit Peri baje kuba bagura mu nyuma nawe nyese na namwe bagiye yaje kubasubirira William Petty. Petit Peri nawe nyese twamubonye mu mwaka weze muri Elite 16 bariko bakina n'umugurunani ari mu mugwa City Oilers mu gihugu c'u Buganda. Bana ko n'amarokritima ateye ubwoba, ariko naza ko ivyo byose twaje kubona ko atari ivyo ku rukino rwa mbere rwa playoff finals. Ni kuvuga ngo tubonye match ya mbere DYNAMO itsinze Urunani, tubonye ingene DYNAMO yashoboye kumetriza neza ino equipe y'Urunani, twavuga ati bya bindi byose twabona nibaza ko biratandukanye na realite secteur. Rero no musi nibaza ko bijya byaramaze guhera. Uno musi nta bajoueur ntitwavuga ngo effectif nizo zagira impact ku mugurunani kuko DYNAMO twabonye ko abakinyi fils, umuentraîneur fils, equipe fils bashobora kumetriza neza uno mugurunani. Kubgawe ntambamye yobiye ku Urunani kubera nkuko twavuze amakrituma yabaye meza, abasanzwe bafise n'abakinyi twavuga ko bigendeje neza muri saison régulière. Utugorane twoba turi hehe? Nibaza ko sinzi ko bavuga ngo ni kuri niveau ko cinga umugurunani. Kubera baravye abakinyi bafise n'abakinyi bakomeye cyane gose. Abakinyi b'abaroko bafise n'abakinyi bakomeye kuko ari equipe irimwo meya
ari ekipe irimwo Romis Bujeje irimwo Landry Ndikumana no mutiko turubona agarutse kuri ya niveau ya kera ya niveau iyi mu myaka 4-5 iheze yiwe nyene no musari Landry ari wo top ari ekipe ifise ba Clark nuvuga ngo abaroko n'abakinyi bakomeye aba étranger baje ko baranforsa nabo nyene n'abakinyi bakomeye kuko Thierry Sanya bumaze ko bagira hanfora Thierry Sanya n'umukinyi ni umupivari fort ari forve cyane gose twashyize ko batwamaze kuvuga ba Petit Peri n'abakinyi bakina bagwaye mugabo ubona ko impact zabo ziboneka rero no musi twavuga ati ikintu cya coaching si ikintu cyoroshye kumugurunani kugera abo bakinyi canke nuvuga ngo style doje bariko barakinisha kuko uno musi twaje ko tubona match ya mbere Dynamo ibatsinze hari ukuntu babona ko match ya kabiri match ya mbere ubona ko n'urunani rwariko ruraparia kuri nuvuga ngo kubayiriye babo kuri Landry kuri Romis kuri mbere cyane ku Matilde Amatira 3 na Mariki ati tutamwibagiye ubona ko niyo ntuzenye uno musako araparia kuca mbere turavye izi matches zitatu ubona ko target yabo niyo gukinisha abayiriye no gukinisha nuvuga ngo abakinyi bo ku ruhande no musinzi tuko turabona umugurunani uri kuragira je iri base kuri kuno mupiva Majoki n'umukinyi ari telefone uno musana bavuga ngo imatches zimaze guhera bo nta impact yewe turabona nta nimwe nta nantu turabona baramwita amashoki baragira urabona Fabrice barayimushiraho gute ariko nibaza ko ni muri niveau staff ni muri niveau coaching y'umugurunani kuko nta system nimwe imufavoriza turiko turabona uno munsi kuri mu mugurunani kuko ni system ngo ikifavoriza abajori bakinira Alex Lee Amatilde n'ibikindi en plus nibaza ko Majoki ari Musiano byogora cyane ko ino defense ya Dynamo ishobora kumukontena byogora ko Nyemeke canke Garba canke uwundi wese ashaka kumubuza gutsiza pani kuko ni case tubona ko iyo ari chorus aba ari muri zone ubona ko hagira amaxo agatsina amapani nibaza ko no munsi harakenewe system doje kuko ubona ko umugure wa Dynamo waramaze kumenya warashoboye kwivita cyane kuko no miss n'umukinya sinama trap mesh no miss meya Landry n'abakinyi bashoboye kwivita kuri match ya gatatu ubona ko nibaza ko Romis yubatsinze trap sinzi ko yatsinze nimwe sinibaza ko yatsinze pani ya trap nimwe kuri match yo kwa gatatu Landry nta pani ya trap imwe yatsinze meya nibaza ko ni meya shooter wa trap mu Burundi mu bakinyi barundi yavuyemo avec 0 point uvuga ngo Dynamo uno musi yashoboye kumetriza aba bakinyi bose umugurana cyane ku Matilde novuga ngo nibi nibaza ko no musageze ko system y'umugurana ihinduka cyane bakiexploiter kuko ufise abapivo babiri ufise Thierry Sanya ugafita Majoki nibaza ko ni point fort zikomeye cyane defense yari yose byogwana cyane kugira ngo ishobore kwa contain novuga ko ari Dynamo muri aka kanya iri kurigenza neza uravye kungene yagiye gutegura saison régulière ikikabiri kinigenza no muri playoff twovuga yuko point fort ya Dynamo ihagaze kuki muri aka kanya bonaza ko point fort ya Dynamo ihagaze kuri je collective ihagaze kuri je collective kuko muri Dynamo nibaza ko biragoye cyane ko uravye abakinyi b'Uburundi twamaze kuvuga bose n'abakinyi bari n'abakinyi barebare kuko avye Romis ni muremure sico kimwe na Giberi sico kimwe na Richard mbere tuvuga sico kimwe na Brian D Konge sico kimwe na Tametonge mu burebure n'abakinyi barebare abakinyi badina baraza ko bakina je collective cyane dufate muri defense kandi ni implication y'umukinyi umwe wese muri defense kuko abana ko defense niyo point fort ya Dynamo attaque irakomeye mugabo ndaza ko defense niyo point fort ya Dynamo dufatiye kuri Richard Tametonge nandi ubona ko Tametonge z'umukinyi ava nitwaye tumuzi ari umukinyi ashobora kugira amahobo ashika 8 muri match ariko ni n'umukinyi Tametonge ubona yuko yimplika cyane yaba defensive nivyo kuva kera akinjiza n'amanota menshi ubona ko mugabo no musi muri defense ni yaramukinya akomeye nivyo mugabo no musi turavye match yo kwa gatatu yari capable yo kugira 9 robo ariko umukinya ashobora gutsinda 24 akongera kuri 9 robo yari yimplika cyane muri defense nibaza ko Dynamo no mwaka point fort yabo ni defense kuko batagize defense kandi defense inagoye kuko bataka abakinyi barebare baza kudefenda ku bakinyi barebare par rapport yabo uko ravino musi muri tere hariyo Giberi hariyo Jeff abo babiri bonyene n'abakinyi bagufi bambengera abaho muri VBL hariyo Richard ni anonye ari mu bakinyi bagufi naza ko mubayeriye bagufi arimo Richard mugabo ni rendemere défenseur muri VBL n'umukinyi ya defense nziza iri propre nta makosa ntaki rero naza ko point fort ya Dynamo ni defense kubwa uri kuraraba kumwe na equipe abiri ariko ari comporta ku ruhande rw'urunani ku ruhande rwa Dynamo ni urunani ubona rushobora kuza
ku match ya kane izoba ku munsi w'ejo wa gatandatu igashobora gusezeza situation ikagaruka cyangwa ukabona ati irashobora no gutwara VBA playoff final uravye umwe nari kirigeze byose biracashoboka ku mugwi yaba ku Runani yaba kuri Dinamo nta na hamwe mbere je ndavuga ko amahirwe ni 50-50 nibyo Dinamo iri imbere match zibiri ariko amahirwe dufate ko ni 50-50 bon no turashobora kuvuga ati bacari muri hari ikintu bitanga bakunda kuvuga ngo la loi de l'alternance kuvuga ngo ni gukabukanya ni kubisanya ya mbere Dinamo yatsinze ya kabiri nayo yatsinze no musi Dinamo yatsinze ya gatatu kuno musi tuzobona umufavori ari si ku musi wa gatandatu ndetse no ku musi w'Imana hamwe uno musi Dinamo yozigatsinda urukino rumwe urundi rugatsinda urundi rukino naho nyene ntibizoba birahera hazoba hagisigaye inkino zibiri mugabo uno musi Dinamo yozigatsindwa inkino zibiri naho nyene ntivyo birahera kuko urunani rutsinze zibiri ruzoca ruja imbere urukino rumwe ziba 3-2 Dinamo itsinze zibiri aho umuntu ashaka kuvuga ati 95% bira namahirwe mu Dinamo ariko uno musi biracaguye kuvuga ngo ntitwovuga ngo Dinamo n'urunani ni biki nibi uno musi no basketball hagati no migwi ibiri iri kwirakenirwa cyane kuri kote coaching wako match ya mbere no mugwi wa Dinamo ubona ko ni ibintu biboneka ko yatsinze kubera coaching yayo ku musi urukino rwa kabiri rwahuje ubona ko n'urunani rwaje rwakenyuye les points forts za Dinamo zo kuri match ya mbere n'urunani ubona ko rwatsinze match harimo impact ikomeye cyane ya coaching nibaza ko ku musi w'ejo ku musi wa gatandatu urunani peut-être barabonye ati Dinamo vyankinga yadusumbirije ngaha byanse uku byagize uku ku musi w'Imana naho nyene twitege ni coaching ku musi wa gatandatu ku musi ariko ndavuga ko ku bwanje turavye match zimaze kuba Dinamo n'ubu iracafise amahirwe par rapport n'umugurunani tubandanirize muri football ni football tumaze kubona umugwi mushasha wa Vision Football Club umugwi waguzwe n'abakinyi babiri b'abarundi ariko bakina mu mahanga ariwe Bonfils Caleb n'umugwi Yusuf Nyange n'abakinyi babiri bashimye ku investisa muri football muri uwo mugwi ariko ni Vision Football Club twagiye tubona uzanye ibintu bitasanzwe bimenyerewe hano iwacu mu Burundi haba mu gukora entraînement aho bagiye kwimvira uburyo bushasha twovuga yuko busanzwe gukoreshwa no mu makungu kuzana nk'amadrone muri entraînement ni ibintu twovuga yuko bitari bimenyerewe ngaha mu Burundi ni twovuga yuko canke ikindi kintu cyo kuzana cyo gufata abafaranga mu ya marketing bagashira ku baririmbyi eka no ku bantu twovuga bamwe twasanzwe tumenyereye kwita ngo ba influenceur twovuga yuko Vision Football Club iri kirazana isura shasha ya football hani iwacu mu Burundi na cyane muri utwo tuntu twovuga yuko iri kirakora tutamenyerewe ngaha hani iwacu mu Burundi boneza ko kubwanjye mbona ko nta gitangaza kirimo kuko bwa mbere na mbere ni equipe iguzwe n'abantu bazi icyo cyo football ni equipe iguzwe Ndayishimiye Yusuf ndetse nabimenye Imana Bonfils Caleb nibaza ko nta gitangaza kirimo tubonye ko barakora uno munsi ni equipe tegezwa kuba iri géré professionnel ikwije ibintu byose bisabwa muri football nibaza ko kubona bari ko baragira uravye n'amarokitima bagize amarokitima y'abakinyi bakomeye uravye abantu bari muri staff technique ubona ko n'abantu bari experimente bazi football yo mu Burundi cyane bo barazi football ariko bazi football yo mu Burundi cyane kwa yo Steve Zigama Sabo maze ku office Niyunge ko Olivier Mutombora harimo abagayer dukuba abagayer duhindavyi n'abakinyi football bari bakomeye mu bya za Lydia Ridic noza ko uravye staff yabo gusana ko ni equipe ifise envie yo kwinvestisa muri football ariko ikibazo ni kimwe noza ko ikibazo ni kimwe eske n'ibintu bizorama aronte ibintu ugiye kubona bizomara imyaka 5 6 7 8 9 10 tuvuga yuko ico kintu ari ikintu kigoye cyane gose kubera dusanzwe tuzi ko football yo mu Burundi mu isanzwe ata amafaranga menshi ikinjiza muri aka kanya sinibaza yuko ari ibintu kumugabo ku bakinyi nk'abaryo barashobora kuba barateguye nka projet y'imyaka ishika nka 10 20 nta wabimenya gusa ikintu kiba gikomeye ni projet umuntu aba yarashizeho kuvuga ati aya mahera angana uko unyida ashobora kuyategura nk'imyaka ishika kuri 5 kuvuga yuko ushobora gutegura amahera y'umwaka umwe gusa ni ibintu biba bigoye cyane uravye ukungene football yo mu Burundi isanzwe ishira itanga umusaruro na cyane yuko nk'amahera ama equipe bayatwaye nka Primus League asanzwe aronka canke nka equipe iri kirasohoka amafaranga isanzwe ifashishwa novuga yuko n'abakinyi urabona ubunye n'abakinyi basigaye bazimvye gose kuja kugura umukinyi cyane ko twumvise ko bashoboye no kuza kugura abakinyi mu Rwanda bagashobora no kuzana abakinyi baba bakora muri za Musongati za Flambeau du Centre ekanyena no ma equipe agiye atandukanye bavuga yuko ari ikintu c'est vrai ni sura nziza kuri Vision Football Club no kuri Football Burundi ariko ikibazo gihari nkuko bari kurabivuga ni kumenya yuko ivyo bintu ni ibintu bigiye kuramba
bo ibyo bo ntitwavuga ngo ntibigiye kuramba cyangwa bikuramba naza ko ni projet nibo nyene babizi umwanya ni umucamanza ariko naza ko intango irerekana ko ni vision 2026 bon nta 2026 kiriko no munsi baje kwa bakora ko 2026 bashaka football club mugabo ugiye kurana ibyo bayite vision 2026 uko ngo vision yabo yagarukira muri 2026 urabona ko ndayishimiye na bimenye imana bako bavuze ati wapi twebwe vision yacu si 2026 baragakura ko rero naza ko intango ni nziza ariko ntitwo kuyaframa gose ngo ukuno wapi ibintu ndibuka igihe kimwe bose nibuka neza umwaka muko ni mu za 2000 sinzi ko hari 2012 2013 uko umugwa wa Flambeau de l'Est mu ntara League ni umugwa waje kuba uzana abakinyi bakomeye bose bakomeye bakira muri Primus League kandi ico gihe hari n'abakinyi bakomeye cyane baranashoboye no gutwara n'ibikombe bimwe batwaye igikombe cya Primus League batwaye ibikombe bibiri kimwe barakibaka bamaze gutwavuga ko habaye amanyanga nayo wana ko ni equipe abakinyi bose bakomeye mu Burundi ico gihe bari bandariho bari bakomeye gose bari bakomeye cyane mugabo byamaze imyaka ibiri habaye ingwane zitandukanye baravaye no musari imigwi no vuga ngo biragoye ko umugwa mu Burundi ndibuka Kayanza United ije umwaka uraho ukomeye gose ije guheza iri mu kanwa cya kabiri ndibuka umugwa Atletico niyo ire mu ntara ya Muyinga waje ukomeye sezo imwe yonyene biraza biranga no musi imigwi tubona ishoboye kuresista imyaka ishika 5 6 no mugwa Grenoire no mugwa wa Flambeau de l'Est wana ko no mugwa umaze imyaka itari Flambeau du Centre Grenoire Flambeau du Centre namusongati urikiragaruka ubonye mugabo wana ko ni message ngozi yari maze imyaka na nyine iri auto wana ko wana seziheze yarabaye down ni Vitalo yari maze imyaka mike ariko turabona umwaka weze yari umwaka wahera wundi yari yaduza ariko umwaka weze ntibyagenze neza yaraza ko hano mu Burundi ni projet nziza cyane ya Ndayishimiye Yusuf ndetse na Bonfils Caleb ni projet kandi nabo nyine bavuga ati icyambere no guteza imbere impano za ugwaruka dushobore kurondera isoko mu ntuze mu makuru naza ko iyo projet irashaka kuresisa ireshije bakavuga ati barabona ko umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu arashobora gusohora abakinyi 4 5 6 hanze bon ariko ni ibintu bizobatuma nabo nyine bagira ishaka ryo kubandanya investisa rero naza ko umwanya niwo uzoduha novuga uzotanga icegeranyo gikwiye gusa uno munsi umuntu ashaka kuvuga ati intango ya Vision FC ni nziza ku investisa amafaranga mu ba influencer ni ibintu bigirwa n'imigwi mikano mu Burundi aba ambassadeur de marque nibaza ko ni ibintu tutari tumenyereye hano mu Burundi ni football ni ibintu bishasha muri football ni kuza entraînement n'amadrone nibaza ko Zabi Alonso aje ko bitanguza muri Real Madrid uno mwaka ashitse banyere byaje ko bitangaza abantu benshi bavuga ati uno munsi Zabi Alonso azanye akantu gashasha entraînement avec drone hejuru ni ibintu tutigeze tubona muri Real Madrid yabona ko bijya hanya muri Vision FC nibaza ko ni igikorwa ciza cyane intango ni nziza ariko umwanya ni uzotubwira ati byose bizobandanya neza ni kibazo cy'ukungene ama equipe mu Burundi asanzwe yunguka à la fin de la saison cyangwa asanzwe yunguka uko de la saison cyane yuko ubunye tubona yuko ama equipe menshi asanzwe adakinira no ku material yayo akarinda twavuga gutira material cyangwa kurinda kuduga ruguru ni Vision 2026 igiye gushobora guhangana n'ikibazo cyo kuza baraduga ruguru duvuge yuko kugira equipe ngaha mu Burundi ishobore kunguka ni equipe itegerezwa gufata abakinyi kuduza abakinyi hame ishobore kubagurisha kugira ishobore kungukira aho nyene bo mu Burundi naza ko biragoye kandi nabo nyene bo ico nitwagiraga ko gose kuko nabo nyene Nyange na Caleb nabo nyene baje kwinvesta babizi arabizi ko nta nyungu baje kurondera muri football amafaranga azova muri FFB football hano mu Burundi naza ko abantu bose barabizi Vitalo yaje kwigirisha Assemblée Générale mu misi iheze bavuga ati sezo iheze twakoresheje imiliyoni amajana 688 binjije amafaranga ngaho ntari binjije bivuga ngo nabantu bemvestisa gusa bavuga ati ni na Vitalo twovuga yuko tari mu equipe ya mbere twovuga yasoya itanga amahera menshi nibaza ko no munsi ni Nyange na Caleb barabizi ko nta mafaranga baje kunguka nimba bazokwinvestisa muri yaridi ku mwaka barazi ko nta nyungu bazoza gukuramo ni kwinvestisa no guteza imbere football no guteza imbere urwanda iby'inyungu nibaza ko bizoza biraza uko imyaka izozira ariko no munsi nibaza ko nta muntu yinvestisa muri football kugira ngo aze gukuramo inyungu iboneka tubandanirize muri Coupe du Monde de Club muri Coupe du Monde de Club ni Coupe du Monde de Club irikirageza mu gice cyayo ca final ni final izohurizwamo ama equipe abiri twavuga yuko yigaragaje neza muri izi demi final tuvuga ku ruhande rumwe equipe ya Chelsea yabikoze neza mu gutsinda equipe ya Fluminense ku rundi ruhande naho ni equipe ya Paris Saint-Germain twavuga yuko yabikoze neza ahubwo yabaye victoire écrasante ku mugwa wa Real Madrid nawe twari tuvuga ati ni Real Madrid yazanye isura nshasha muri
muri Coupe du Monde Club na cyane yuko yari yagerageje gukora recruitment ikarazana n'umukinyi twovuga nka Arnold ikamugura ku miliyoni 10 igatakemera gutanga miliyoni 10 na rijya twovuga yuko amasezerano yiwe yahera inyuma gato ya Coupe du Monde Club. Twovuga yuko muri aka kanya ni finali zoba hagati y'amakipe abiri ya Paris Saint-Germain na Chelsea. Mugabo inyuma gato tugaruke kuri twovuga kuri izi demi finale cyane ku ruhande rwa Paris Saint-Germain na twovuga na Real Madrid. Ni Real Madrid isura yari yatanguye gutanga twovuga mu ntango za Coupe du Monde Club tukabona itsinzwe ibitsindo 4. Ni Real Madrid twovuga yuko igifise akangonongono. Ni Real Madrid twovuga yuko niveau yayo twari twize ko mu myaka 2 iheze yatakaye complètement. Ugiye kuraba yuko effectif yatanguje babakinyi nyene bari basanzwe bakomakomeye tanguza kuvuga Kylian Mbappé tanguza Vinicius imbere n'abakinyi b'inyuma basanzwe bakina nko Rudiger inyuma Asensio nawe nyene asanzwe abimenyereye na Valverde ku ruhande hari anye. Ndovuga yuko ni Real Madrid muri aka kanya yoba ikigwaye canke yoba ikeneye tundi tuherema duke tuza twiyongerako. Nibaza ko tureke ni saison iheze muri La Liga canke saison iheze yo twabonye ko ni Real Madrid yari igwaye kutwo biha yari igwaye kuko nako uravye saison bagize muri La Liga Santander nako ntabwo yari saison nziza, ntabwo yari saison ya Real Madrid tuzi Real Madrid nyene. Rero naza ko gukira si ibintu bifata indwi 2-3 kwezi ko. Naza ko ni processes ndende, ni amaide tactique mashasha aza muri club, abakinyi atangura kubinjiramo gushasha, ni abakinyi nuvuga ngo ni equipe tutoshobora kuvuga ko uno mwaka hari abantu batanguye kujija Xabi Alonso ni Carlo Ancelotti twakunye ariko nibaza ko ntiharagira ko tutangura kumujija. Uno musi afisa amaide yiwe mashasha ya football. Uno musi sindwi 2 mu kwezi kumwe zizoce zitangura kwinjira mu majeur. En plus nibaza ko twese tuvuga niveau faible ya Real Madrid, naje ko ndavuga n'umuntu uzeziheze turavuga niveau faible ya Real Madrid 4-0 ariko ndishobora kuromarka niveau exceptionnel ya PSG. Nibaza ko football PSG kina ni football table, ni football vraiment uvuga ati ya ni equipe ya football ikwiye, ni champion d'Europe barabikwiye. Nandi bana ko ni Ruwaye yaplika avuga ati ariko ni PSG twovuga yuko yari yatsinzwe muri Coupe du Monde Club na equipe ya Botafogo nibuka twovuga yuko ari Botafogo ifise niveau exceptionnel kurusha equipe yo muri Europe. Ino Coupe du Monde Club gutsindwa match yo mantuze n'ibintu bisanzwe kuko nibuka ko match ya mbere PSG yakinye muri Coupe du Monde Club ariko tutarashika hiyo ni Luis Enrique yavuze yuko uno mwaka muri season equipe bagiye guhura nziza cyane gose ikomeye ni Botafogo. Yategeza kubivuga ko yari amutsinda. Mugabo gutsinda ndibuka ko muri Coupe du Monde heza yatwaye Argentina 2022. Yego. Match ya mbere Argentina yaratsinzwe muri kire yatsinzwe nani? Yatsinzwe na Saudi Arabia. Arabia Saudite. Mugabo nako ni match ya mbere ni ibintu bisa. Yaza ko PSG kuba yaratsinzwe na Botafogo mu phase de groupe ari ibintu byayikanguriye. Ni ibintu byayikanguriye. En plus koko banavuga ko PSG igishika hari niyo equipe yari kuravuga ku marezo sose kuko nuvuga ngo bari bagiye muri vacances muri phase de groupe bari mu vacances bari muki. Rero no munsi PSG ni champion d'Europe irabimerita. Football bakina ni football exceptionnel kandi turamenyeye ko imyaka yebo ni Coupe du Monde Club ni forme shasha mugabo même mu myaka yeze iyi forme itarari umugo twaye Champions League wategeza gutwara Coupe du Monde Club mu bisanzwe niko byategerezwe no musi ariko ubunye niko yari Coupe du Monde Club ngo twagiye tubibona yahinduriwe twavuga iforoma yayo bazana ama equipe agiye akomakomeye twavuga ku gihugu kimwe na cyane izi championnats zitanu zigeze komakomeye aba selectiona equipe twavuga yuko azibiri zimaze imyaka nk'ine zigenza neza ubona yuko nka equipe ya FC Barcelona yari igaragaje umwaka itashoboye kuronka ako karyo twavuga yuko ni turagaruka gatoye kuri Real Madrid. Ni Real Madrid ifite ibikorwa bikomeye twavuga ni inyuma y'igutsindwa kwa Real Madrid ni Xabi Alonso agiye guhura na Florentino Perez kugira barabe inyubako ya Real Madrid. Kubgawe Real Madrid kugira isubiye kuri top niveau iburiki. Nibaza ko Real Madrid irabura ikintu gikomeye cyane muri ni Real Madrid twibuke ko iheruka gutwara ibikombe bya Champions League byinshi 4-5 mu myaka ingana. Point for abo nivyo barafise Cristiano, barafise Benzema, barafise Bari, BBC ataka BBC. Ariko naza ko point for abo hariyo trio muri milieu d'hôtel. Modric, Casemiro na Toni Kroos. Uno musi nta numwe kiasigaye muri bajya batatu. Uno musi ni milieu d'hôtel y'abashasha. Uno musi hariyo Chouameni bamusangaho, Kamavinga, Jude. Mugana naza ko
ijya milieu de Real Madrid iri 1000 fois inférieur à y'inotri ya Modric na Kroos nani. Uno munsi Modric yarasigaye yamaze kuba se munsi cyane ko birangira ashobora kwerekeza mu gwa Mirase. Rero naza ko Real Madrid irakeneye renfort hagati. Irakeneye renfort hagati muri milieu de terrain ya Real Madrid harakenewe no ngo niho nibaza ko na Xabi Alonso nari nashaka kubibona avuga ati ahantu turakeneye ikiniki. Bo attaque si bibi cyane baza ko ni attaque isa na attaque ikomeye gose mbere mugabo milieu de terrain si ibintu byatari ino defense ya Real Madrid nayo nyene ubona ko si eske Rudiger n'umukinyi ego arakinye sezo zibiri za muri Real Madrid zitatu eske no mwaka twokwitege kuri Anthony Rudiger biragoye cyane gose kuza gutega ko Rudiger niwe azoba ahetse ino defense ya Real Madrid baje ko barokwita uno Wilson aracari muto sumukira nawe nyene uvuga ati uraje kumwiteka aje ava muri Bournemouth muri Premier League mugabo muri Bournemouth eske ni mukezo za gusiporta pressure azoba ariko kuri Real Madrid Raul Asensio yarakinye saison nziza mwaka weza ariko eske niwe mukinya azoza guheka ino Real Madrid uno musi naza ko Real Madrid irakeneye aba defenseur irakeneye muri defense irakeneye renfort muri defense irakeneye mbere zitari Florentino Perez avuga ngo ntazorokrita abakinyi ngo yagiye ariko ubunye byagiye guhinduka yavuze yuko agiye kuba dovuga amasorti menshi n'amasignature menshi ibyo byose yaje ko bivuga inyuma yuko baba yatumize na PSG nawe nyati equipe d'office bizotwara kugira ngo tube competitive kuri scène européenne rero naza ko Real Madrid iracakeneye amarafo cyane hagati ndetse no kubande rw'inyuma tutandukanire kuri twavuga kuri final igiye guhuza equipe ya Paris Saint-Germain na Chelsea ifinale twayitika kwiki kuri wowe je nibuka ko kumunsi wa mbere nabwiye kumunsi wa mbere navuga ati Chelsea igashika muri finale twiteze kwitwara ikombe Coupe du Monde Club kwa Chelsea si equipe zona muri terrain club kinya football nziza bon nivyo uno munsi basuma coach mwiza kinisha Jedo Enzo Maresca mugabo se equipe zona muri finale est-ce que twitega ko Chelsea zoza gukina iriko ya domina PSG bon uno munsi naza ko ari equipe yashaka gukina iriko ya domina PSG mugabo ni Chelsea ishitse muri finale Naza ko bigoye ko igikombe gashaka gukirata uno munsi. PSG bon ni equipe iri exceptionnelle mugabo arashaka gutangazwa no mu gwa Chelsea ikaza gutwara Coupe du Monde Club. Ni PSG abantu benshi tuyiha amahirwe ko ishobora gutwara iyi finale. Ni PSG twagiye tubona yuko igiye ikora saison exceptionnelle muri aka kanya. Hagace haza ikintu ca Ballon d'Or muri iyi minsi abantu benshi bavuga ati Ousmane Dembele bakavuga mbere akaba ari na entraîneur wabo Luis Enrique aha amahirwe. Koko urabona yuko intambara ya Ballon d'Or muri aka kanya yamaze kurangira. Bonibaza ko Coupe du Monde Club twagwa no mu gwa PSG intambara imaze kurangira. Ariko kandi nubwo itoyitwara nibaza ko Ousmane Dembele azoguma ari umufavori imbere ya Mare na Rafinha n'abandi. Kuko naza ko saison ya Dembele ni saison igitsindo yasinze rya cyashe kwiza 35 MB muri saison. Kuri Dembele ni ibintu biri novuga ngo biri exceptionnel. 35 MB kumukinya nka boss umukinnyi twatumenye yatsinda agira mugabo 35 MB ni byinshi. N'aba pass decisive menshi. Rero no munsi naza ko batwaye ibikombe byose bikenewe. Bo barahuje n'ivyo Ligue des Nations ariko atwaye Coupe du Monde Club atwaye Ligue 1 agatwara Champions League nibaza ko uno munsi Dembele ari favori cyane gose gutwara ino Ballon d'Or. Akaba ari hano turangirije ikiganiro cacu ca Look Sport tukaba tubashimiye mwebwe nshimira na mugenzanje Loris Ndongozi yariko turafashanya mu kikubashikiriza. Naje ndashimiye nawe Darle Isango ni ku munsi wa mbere mu kiganiro ca Look Sport.